Intebe 300 nizo mw'Isare yarayishikirije kuri uyu wa mbere w'igenekerezo rya 28 Ruhumu mu mwaka wa 2022 ubuyobozi bw'indero muri iyo komine mu ntumbero yo gushigikira ico gisata c'indero. Musitanteri wa komine Isare niyo nkuru aratubwira icatumye biyumvira gukoresha izo ntebe. Twaye turamutse dushikiriza umuyobozi w'indero n'inyigisho muri komine yacu ya Isare intebe komine yafashijwe mu isanurwa ryazo ni intebe zishika 300. Ivyo rero tubikoze mu ntumbero yo kubandanya yadufasha kugira ngo akanovera akindero k'inyigisho muri komine yacu bibandanye bigenda neza. Ibyo tukaba twabishitseko tumaze guca mu masomero tukabona vy'ukuri yuko hari ikibazo c'ingene abana bicara. Rero twarabigiye inama mu nama ya komine turavuga tuti tugira ico dusahirije kugira ngo urwaruka rwacu rubandanye rwiga rwicaye neza. Ubu rero dukoze ico gikorwa c'uko intebe 300 kandi tukizera yuko n'ubu buryo budufashije tuzoguma dukora kugira ngo ihangiro ryacu ni iryuko abana bose bo kwicara neza mu masomero dufise bakicara ku buryo bashaka kwandika neza kandi bakigira no mu masomero ameze neza. Muri iryo jambo ryiwe musitanteri Jiribere yarabandanije atanga impanuro. Ino ngabire muyifata neza. Biramaze kugaragara yuko hari abaronka intebe ugasanga baciye bazifata nabi. Rero tubasaye muze muzifate neza. Co kimwe ziri musanzwe mufise hariya ku mashuri ngahamagarira abayobozi b'amashuri yuko muguma mwitunganya neza ku buryo umwaka ugiye kurangira muraba neza intebe muba mufise mukaraba izokunda yuko zisubirwamo zigasubizwamo hakiri kare zitarononekara. Gutyo oya tugume duhangana kino kibazo c'uko abana bacu usanga bicaye nabi mu masomero. Hanyuma nkongera nkabashimira ukuntu nawe mwama mwadufashije cyane mu bikorwa vyo muci mukadufasha encadrement uko tubira dutera intege bisha bituma tubona neza yuko abo tuko turakorana nabone bitwaritse vy'ukuri igikorwa cabo. Haba umuyobozi w'indero muri iyo komine haba abavyeyi bari baje baherekeje abana gutora izo ntebe barakengurutse akigoro ka komine yakoze ko kubashigikira mu kubakoreshereza izo ntebe. Hanyuma nta majambo menshi mfise ni nko gusima nsimira nyakubahwa musitanteri icyumviro yagize kutwiyumvira ko cyane kubwo amasuri ari mu karere atwaye ico tukimukomera amashi cyane kandi muhezagire n'ubundi munsi uratwiyumvira ko kuko niho umuvyeyi mukuru dufise uri imbere yacu. Hanyuma turasimiye ni komine turasimiye n'umudesiye wacu bya turamukunda cyane kuko aradukorera ibintu bikora inka arakerebutse arabanguka kandi yama yatugendeye. Namwe turamusimiye cyane Imana imuhezagire. Hanyuma nkuko mwadusikirize kandi ukaganuki izi ntebe siza abanyesuri ahubwo n'izi wacu turabasimiye cyane. Hanyuma ntako duvuze twosima n'ikindi gihe muze mutwibuke hajya bavuze uti umwana atongeze nkuko nyakubahwa dese yabivuze ati umwana atongeze umugaburiye ntaba yasima. Muribuka aho turi n'ubundi badufise ubukene bw'isi mu masuri n'ubundi ntitukwizize ariko tubaye turabasimira kuri n'ibindi vyumviro mufise muzoduhamagarira ati twongeye kuronka tungahe ngo mudutore muzoba mugize neza Imana ibahezagire. Mwomenya ko igico gisata c'indero kigikeneye abagifasha na nyaburya amashure amwe afise inyubakwa zishaje ayandi akabura ibiyo vyo madirisha abarimu bagikenye hamwe n'ibitigiri vy'abanyeshure bikiri vyinshi mu masomero.